Isaha zitandatu zirenzuka iminota 11 muradutunga kuri uwo munota urenze ko n'umwanya wo kurikirana amakuru nayo tukaba tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Ricard NDAYIZIGIYE. Ndakuramukije Ricard Nonganda guhikaze murano makuru. Ndakuramukije Armere. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro bisamiriza Magatamzi FM. Kaze mu makuru y'uno munsi wa gatanu igenekerezo ya 2026 ruheshe umwaka wa 2020. Reka makuru yacu tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Abasanzwe abadndariza kunkengera z'ikiyaga ca Tanganyika barashima uko babanye neza n'abarovyi ngo bakorana mu mahoro n'umutekano. Kuri no munsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 ruheshi niho nyakwigendera Petero NKURUNZIZA yahoze arongora igihugu cacu cy'u Burundi yashinguranwa iteka. Murano makuru turaza gukurikira uko uwo mugigwa wagenze. Mu buhinga bw'ivyuma ni Armel Bigirimana mukanya nido ryano makuru. Kwino muri sanze muri radio Magara tamze Ndasubiye kubaramutsa. Abasanzwe abadndariza kunkengera z'ikiyaga ca Tanganyika barashima uko babanye neza n'abarovyi basanzwe bakorana mu mahoro n'umutekano. Pascal numwe mu basanzwe abadndariza kunkengera z'ikiyaga ca Tanganyika aravuga ko mu gihe umwimbu ubaye mubi nabo abarovyi ntibaheza ngo babashorere ugasanga umwimbu wabo uriko uragenda nabi. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Ciza Jean. Bivanye nuko umuzure w'amazi waduteye twarimutse maze tushe tubona ko koyimukirino. Turashima uko biri kose ariko nta karusho karaboneka cane kurusha aho twari, ariko bivanye nuko hariho ubukene bwinshi bw'abantu bakenye turadandaza mu dukeya tugashima ivyo nyene. Nukuri umubano wacu hamwe n'abarovyi ni mwiza cane, dukora twumvikana ego kandi tukavugana ukuri mu budandaji no mu burovyi, turavugana ukuri tukerekana umuco mu byo dukora byose. Mu gihe habuze indagara twebwe ntidushobora kuronka amafaranga, bisabwa ko tudandaza iyo habonetse ikintu mu mazi. Twihangana muri iki gihe cibura, tukihangana tukaremeshanya, ariko turizera yuko ejo canke hirya ejo Imana izobikora ikatwugururira umugisha. Muradwihanganira kuri iyo nkuru itari imeze neza. Nkuko twababwiye mu ncamake kuri no wa gatanu igenekerezo rya 2026 ruheshe umwaka wa 2020 niho habaye umugigwa wo gushingurana iteka nyakwigendera uwahoze arongoye igihugu cacu cy'u Burundi Petero NKURUNZIZA. Abene igihugu begereye ibarabara riva mu ntara ya Karusi rigana ku mugwa mukuru wa politike Igitega, bakaba bari ku mabarabara kugira ngo basezerane iteka umuhisi mu kumunamira. Abene igihugu baba canke begereye intara ya Gitega bakaba barasabwe kutogira ubwoba bumvise ibikoho bituritse kuko ari ibijanye n'imigigwa y'uno munsi. Mu gushingurana iteka nyene icubahiro Petero NKURUNZIZA bikaba vyabereye mu ntara ya Gitega. Umuryango wiwe niwo wonyene wari urekuriwe gushika mu buruhukiro aho umuhisi yari aruhukiye. Abandi batumire bose baba abo muri leta, inama nshinga amateka, nkenguza amateka, abaserukira ibihugu vyabo, abaserukira igisirikare n'igipolisi, imigambwe n'amadini, eka bose eka n'ababurumatare n'abandi bene gihugu bakaba bashitse ku kibuga citiriwe Ingoma mu ntara ya Gitega igihe cy'isaha 2 kugira ngo bunamire ubwa nyuma umuhisi nyakwigendera Petero NKURUNZIZA. Ibibanza vyo muri ico kibuga vyari bitunganijwe nkuko vyari bitunganijwe ku munsi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye arahirira kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bari bicaye ku ntara, abagabo bambaye amashati yera n'amapantaro yirabura, abakenyezi nabo bambaye ivyera gusa. Kubari bicaye ku bwugamo bw'iteka, abagabo bari bambaye amakostime, ishati yera ekana karuvati, abakenyezi nabo bari bambaye imvutano zera n'agapira kera. Ibirori vyo gushingurana iteka birangiye haciye habaho gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa ya nyakwigendera. Abashize ko amashugwe nabo akaba ari abo mu muryango wiwe, leta y'u Burundi, inama nshinga amateka, Sena, umuhuza w'abarundi hamwe n'urwego rw'abacamanza. Uko niko ibirori vyari bitunganijwe. Radio Magatamzi FM igiriye ko ihoza uburundi n'abarundi kuko twabuze umugabo w'abagabo mu gihugu cacu cy'u Burundi. Iyi ni nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka duce dushimira mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, dushimire uruganda rw'isamiriza Magatamzi FM twashoboye kudutorokaniriza ahantu makuru. Dushimiye rena Arumere Bigirimana dufashije kugira ngo amajwi abashikire neza. Ricard NDAYIZIGIYE nije wene ko ndayabashikiriza naho utaha. Kwino muri sanze muri radio Magara tamze